Turabana banezerewe uyu munsi. Hallelujah. Ndashaka kubwira umuntu ari ruhande yawe uyu munsi ntuza kunsiga uko wansanze. Simubwira uyu munsi ntuza kunsiga uko wansanze. Mubwire ngo agakemanye ijuru ryanteguriye uyu munsi ndaza kugapfundurura. Ico ndacizera. Reka ntangurire kuri ibi. Imbere ko ninjira neza mu ijambo ry'Imana kandi tuza kubatevya turakoresha umwanya neza cyane twabisavye Imana. Ntituri ngaha kugira ngo duhimbaze Saint Valentin. Ndasubiyemo, ntituri ngaha kugira ngo duhimbaze Saint Valentin. Twebwe turi ngaha kugira ngo dukosore isi. Nico gituma ntusubire kwita umukunzi wawe yo Valentin. Oya. Sindiko muri ko muranyumva. Kuko isi kiragerageza kudiriwa ivy'Imana. Kandi ngo ndababwire mugene mubwire nabandi. Kubizera Imana ntitwizera Saint Valentin. Kubera yuko insiguro baha Saint Valentin ni insiguro iri anti-biblique. Urukundo ntibaruserebra umunsi umwe. Urukundo baruserebra imisi yose. Nta munsi numwe model dufise niya Kristo kuko niwe yaje kurondera icyari cyazimye ngaha mwisi. Ntiyavuze ngo zo gukunda umunsi umwe. Yadukunze tutarabaho. Adukunda tumaze kubaho kandi azodukunda ibihe byose. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo umukunzi w'ukuri yavukiye kukubera uwo kukumara amarushwa mu gihe cy'ibibazo. Nico yavukiye kugukunda ibihe byose. Rero uyu munsi isi uravyumva ni uburyo bumwe uravyumva bwo kuvuguruza. Sininga kugira ngo nsitaze abantu ariko hari umurongo nari kubasomera uvuga le 14 février ni umunsi w'abantu bari impure. Abantu batejejwe. Imana yavuze ngo abari bazoserebra. Siniga kugira ngo ndavyigishe kumbure tuzofata undi mwanya wundi. Ariko uyu munsi twawufashe kubera iki? Ijambo ry'Imana rimbwira ngo ubwami buzotera ubundi kuko uyu munsi hari ubwami buriko buratera isi. Buciye kuri uyu munsi bitwa Saint Valentin wa 14 février. Natwe abana b'Imana uyu munsi twambaye ibigwanishwa kugira ngo dutere ubwo bwami kuko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo ubwami buzotera ubundi. Turi ngaha kugira ngo tuvuguruze abavuga ibitari byo yuko urukundo ntirufise umunsi. Urukundo si umuntu, urukundo ni Kristo, niwe wenyine dukunda ibihe byose. Hama kaduha gukunda. Umviriza, none turabivuga neza. Muriteguye? Dufise amakategori abiri y'abantu ngaha. Kategori ya mbere nabamaze kubakana, abagore n'abagabo bari ngaha ntuva yamene yabo. Hari amazi imyaka turabe papa pisha mumaze imyaka ingahe mwubatse? 30 ningahe? Ni 3. Okay? Hari undi yoba ari hejuru yiwe yoba afite 34 abandi ngira bari munsi. Okay? Abandi nabo bariko barabizamo nturakwiza umwaka umfise amezi. Okay? Hakaba n'abandi ni nabo benshi nabo uyu munsi bari ngaha kugira ngo bamenye icerekezo c'ubuzima. Ndafise message kuri abantu biri kandi mu mwanya mutoye. Nahezaga Imana uburyo yanganirije kubijana n'ibyo nza kubabwira uyu munsi. Tugomba dusangire navyise nyumviriza ubundi terme turayifise le mariage une institution divine. Bariko bavuga institution bariko baravuga urwego. Urwego nta muntu numwe ari hejuru yago.
ico mucumve kandi mukimenye. Nimba mariage Imana yayigize urwego, yarugize institution, ni kuvuga ngo umugore n'umugabo nibashake babe barebare canke bagufi, babe bavuga indimi nyinshi canke abanyabwenge, nta numwe ashobora kuba hejuru y'urwego Imana yetablishije. Ahubwo par contre turiho kugira ngo muri urwo rwego, iyo umuntu bamutoreye ikintu kanaka, bamubwira ibigenga urwo rwego. Ijambo ry'Imana ritubwira ingene twitwara muri no institution yitwa mariage. Sana umuntu wese azana ibyo ashaka, ikimucumve. Sana umuntu wese avuga ibyo agomba. Sana umuntu wese atora igitabo cy'umuntu wari wese yasoma akavumbura ibintu agatiza kubyapika uko ashaka. No, mariage nta muntu yayishizeho. Mariage cyabaye icyumviro cy'Imana. Mariage yabaye ide y'Imana. Mariage yabaye indoto y'Imana. Mariage yabaye icyumviro gikomeye kirenze ibindi byumviro bindi ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ni kuvuga ngo imbere y'uko umwana w'umuntu amenya ibijyanye na mariage, Imana yari yasizeho mariage. Ni kuvuga ngo ufise imfunguruzo zose dukeneye kugira ngo tube muri mariage imeze neza, irimo vino shasha igihe cyose, irimo ubuzima bw'Imana, irimo kunezerwa ataco bifatiyeko. Nuko tugenda tugakonsulta uwasize iyo institution, tukamubwira hano ibintu bikogwa gute. Iyo ugiye ahantu dizo ko baguhaye akazi uza guserukira igihugu mu mahanga, icambere basika bakubwira protocole yaho ha. Abantu benshi barakijijwe kandi numva ari defi twiza guhoreva. Abantu benshi barakijijwe mbwa ntibababwira iyo umuntu akijijwe ibiba. Iyo umuntu akijijwe amategeko abwirizwa kwitondera. Abantu bose gusa bazi ko bakijijwe biraheze, urumva zorogongwa na mpemu Imana, na mpemu Imana akurongora bivanye n'ibiri mu mutima w'Imana. Rero uyu munsi mumbabarire, ngomba mbe igikoresho cy'Imana, novuga nka tracteur canke igisekuzo, aho hari ibyo tugiye gusekura, ivyari imisozi tubigire amataba, mugabo dushireho urufatiro. Sindiko muriko muranyumva. Iyi modoka bayijanye muri garage, hama bakayikora ntibigende neza, baca bayisambura yose, bakavuga ati tugomba tubishire byose hasi, turabe iki kibazo aho kiva. Uyu munsi mubari tugomba tubomone ibintu, hama tugende kuri kimwe kimwe turabaho bifira. Hama uwo bizokwankira iyo mpagaze ngaha, ico ushobora kuvuga nico ushobora kwasuma imbere y'umuntu wari we wese. Parce que iyo ndiko ndavuga simba ndiko mvuga ivyo nigeneye, mbafise ico mba ndiko ndavugirako kandi mpagazeko. Ngomba mu mwanya muto, sinza kubatevya, mu mwanya mutoya ngomba ndabwire protocole ya mariage Imana ishaka. D'abord kubakiri batoya kuko cyane bo dufise ku kibazo. Abandi naburumva burya kubaka, gusubiramo inzu wubatse no kubaka inzu shasha canke kugabanya impuzu no gushona impuzu shasha sico kimwe. Ikigoye ni giki? Gusubiramo icyamaze gukogwa. Kuko hakubaka rehabilita inzu ofumu yubaka gushasha, kuko hari ibyo uzokenera utazofuronse bivanye n'ibyamaze gukogwa. Muriteguye Abaheburayo 13 ku murongo wa 4, twihuta. Abaheburayo 13 ku murongo wa 4. Urakoze muhemu yera. Ndashima Imana ko twavutse mu gihe nk'iki. Ndashima Imana ko wavutse mu gihe nk'iki. Mwese niho muri washaka kudusomera twihute. Umviriza, ndagerageza kwirukanga kuko ushaka ko duheza kare kandi turonka umwanya wo gusenga. Umubano w'ababiranye niwubahwe na bose. Suramo kandi umubano w'ababiranye niwubahwe na bose. Ahandi bavuga ngo the marriage should be honored by all. Kubera ko n'ugwego ntibagwitwara kuko ariko kose. Hari umuntu tuka iyo yamaze gucika ugwego, nuhanwa n'uwo muntu, uhanwa n'igitabo mpana vyaha.
mariage bavuze ngo yubahwe n'abantu bose, nta numwe atari wo kuyubaha. Nashaka be Joe Biden kuvuga ngo umugabo n'umugabo barongorane ntiyubashe mariage. Urazi ikintu kimubikiwe, abikiwe kuzocirwa urubanza n'Imana, arindiriwe kuzohanwa n'Imana, kuko utubashe mariage Imana iramuhana. Nisho cyuma sikintu gisanzwe. Wa mugore uri ngaha na wa mugabo uri ngaha, uburyo ufata umugore wawe, uburyo ufata umugabo wawe, umenye kuzobibazwa. Kuko nimba udashoboye gufata neza umugore wawe, ukamugira igikoropesho, ukamubabaza n'impaka, hariho uwashizeho urwego azobikubaza. Kandi bavuga ngo for God will judge, Imana izocira urubanza, izohana abonona urwego rw'Imana. Muri ko muranyumva? Nta numwe atari wo kuvyubaha. Haraho ababona ivyago bakirurimo. Wari uzi ko mariage mbi ishobora kukubuza ijuru? Wari uzi ko mariage mbi ishobora kugukura ku Mana? Salomo muze mumubaze. Salomo kubera kurongora abagore benshi byamukoye ku Mana, bimujana gusenga ibigirwamana. Pourtant yari yarabonye Imana yase. Si byari byo byose byo kuva gukora, hariho protocole. Iyo rero niyo ngomba ndabazane ko gutahura mu mwanya mutoya cyane, hamatse dusenga Imana. Genda Itanguriro 24 turaza turasoma dusimba kumva z'umwanya. Okay, nta kindi nta passage yinza kujamo biblique. Turahagarara ngaha gusa, kuko umviriza batubwira inkuru ya mariage iri perfect. Kandi iyo tuvuze ngo Imana niyo yazanye Eva imuzanira Adamu, twumva nyene umengo ni Imana. Mugabo reka twumva abantu Imana yakoresheje, Imana yarongoye uburyo babigenjeje. Ikintu nita protocole ya mariage Imana yifuza. Muriteguye? Okay, reka ndeke kubivuga tutarasoma irukanga. 24 urasoma here ku murongo wa mbere. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri byose. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe, umukuru wo mu rugo rwiwe, yabwiriza ivyo yarafise byose. Atenda nushire ukuboko kwa munsi y'ikibero canje, ndakurahiza Uhoraho niwe Mana nyene ijuru, niwe Mana nyene isi, yuko utazosabira umwana wanje umugeni wo mu banyakananikazi abombamwo. Tukinga ngiyi ingingo ya mbere ngende gwako. Number 1, umviriza hano nizere ko ndiko mbwira abantu bakijijwe, kuko ibi nabariko barangwikira kuri televiziyo, ibi ntibiraba umuntu adakijijwe. Hari gihe batwataka ku social media, abakozi b'Imana bariko baraduteranya, turi bamwe patati patata, ntituriko turabateranya. Mugani soreka kuvuga ukuri kubera ama commentaire y'abantu kuri Facebook, kuri YouTube n'ahandi. Tuzovuga ukuri kuko ukuri kuzokwama ari ukuri. Ngurumva Christianisme ngo ninamaze n'imyaka irenga 100. Imana irafise ukungene izobaza abantu bakoze ibintu imbere y'uko ubutumwa bwiza bushika. Ni nkuko hakaro wombwira abantu batigeze bumva ubutumwa bwiza, Imana izobacira ubanza gute? Irafise ukungene izo bigenza. Mugabo muri kino gihe turimwo twumvise ubutumwa bwiza, muri kino gihe turimwo twamenye ijambo ry'ukuri, muri kino gihe turimwo twamurikiwe n'umuco, nta mpamvu nimwe ihari yo kudutuma tuvuga tugigimisha, tutigizwa, tuvuga dukekeranya kubera abantu. Tuzobivuga twongera tubivuge, mariage Imana igomba si y'abantu batakijijwe. Aramubwiye Aburahamu ati ndahira kutazosabira umwana wanje abo mu banyakanani mbamwo. Turi mwisi, turi mu Burundi, harimo abapagani badakijijwe, harimo abantu basenga ibigirwamana. Tubwirizwa kwemerera Imana yuko tutazohindukiza amaso yacu ku bantu tudasangiye ukwizera, ku bantu tudasangiye umwami, ku bantu tudasangiye ivyizegwa. Muri ko muranyumva?
none gapote ndamusengeye ninde yaguhaye ico gikorwa cyo kumusengera wamaze guhitamo iryo sengesho ryawe sinigene Imana ivyakira mugabo umenye ngo ntiri variable kuko Imana irakubwira imbere iravuga muviriza urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi Imana igasibwa ati ndagutoje hitamo ubugingo wese mu rupfu nta yindi zira yindi Aburahamu yaramuraga iki ni ikintu ca mbere ubwa mbere nimba ukeneye gukora mariage Imana yifuza kumenya urukundo ruri parfait manza ukizwe manza wihane va mu vyaha va kuri kamere yawe va ku mubiri wawe va mu bidahesha icubahiro Imana niyo principe inyuma yaho yamurahije gundahira kutazoja kumusabira muri bano banyamahanga mbamwo turi mu banyamahanga benshi ariko amubwiye ati ndahira kandi iyo ndahiro yayimukoresheje mu buryo buteye ubwoba aramubwira ati shira ukuboko kwawe ngaha munsi y'itako ryanje undahire kutazosabira umuhungu wanje bisigura ngo mariage sero umugambi w'Imana umuhungu arasabigwa umuhungu siwe yisabira na Samusoni amaze gushima yaciye agenda abwira abavyeyi arabwira ati ari umukobwa nakunze ingo tujane mu nsabire ubundi riko Imana yabigeze nta muhungu yisabira nta muhungu mu yandi majambo yifatira ingingo nta muhungu yiha mariage umuhungu mariage arayihabwa hari abantu babiri Imana izokoresha abambere ni famiye yawe y'amaraso abakabiri ni famiye yawe y'imwemo very important nta mwanya mfise ariko usomye abikono ba mbere 7 ku murongo 39 bavuga yuko umukobwa azorongozwa na se muriko muranyumva iyo so wawe w'umubiri w'imwemo batemejanije nawe nushake ubufise amafaranga nushake ubufise amazu mu bihugu byose iyo mariage ntizocamwo nico gituma dukeneye kurondera nyenevyo akatubwira ishimviro ciwiwe rimwe namwe birababaza iyo twamaze kwita mu bintu tutahanura canke peut-être twamaze kwangajamo imitima ati none ko taco yari bwangire nacari bwakugire mugabo nyumviza so mu bwoko bwanyu so mukizwa so umwana w'Imana so wavyawe bwa kabiri ashobora kuba ari umwana mwiza mugabo mbabarire akaba ari ambassade y'ubwami bwa Satani ngaha muri noze ashobora kuba ari umuntu afise ingeso nziza me arafise umviriza inyandiko arafise amordonnance mukurikirana kuko ntiyavutse ubwa kabiri si caremwe gishasha mu bwami bw'Imana ntarimwo izuniri zose kumutabara kuko ntirimuzi uzogwana wenyene kandi uzoruha hari abantu benshi nzi bari abana beza sivuge gusa ngo bijanye ukuvana me bakabakura mu murongo w'Imana nguruva umugabo ngo anyobrija kumukurikira yagiye gusengera umugabo yarambujije kugaruka gusenga none waruzi nuko nyene bigenda kuko ari ikintu ca mbere utitondeye citwa yuko uwawe abwizo kuva mu bwoko bwanyu mwabakobwa mwanka abahungu ngo ntibagira amahera kandi bavuga mu ndimi bakijijwe mumbabarire ntimuri abanyabwenge umviriza ab'Imana ikundira abahisha ab'Imana ikundira abanyegeza irashobora kuba yaramunyegeje abandi imubikiye wewe ariko ugacuba umuntu w'ubwenge buke ukaraba ivyo afise ariko ntukaraba ivyo afise raba ivyo se wiwe afise raba uriko aramusabira ivyo afise raba papa wiwe ivyo afise ashobora kuba adafise ijana mu mufuko ariko se yamuvyaye yitwa papa wo mw'ijoro afise amazahabu n'ifeza niyabandanya yubaha Imana niyabandanya atinya Imana umunsi utazi nanje ntazi azomugurira muri kofre iri mu izahabu n'ifeza
gatoya iyumvire nk'umukobwa ziranotse yoba yarareheje akamwana iyumvire nk'umukobwa Apostle Kevin yoba yarareheje akana mwabahungu muri ngaha ntimuraba produit fini muracyari muri izine muracyari mu iduka muracyari mu ihinguriro hari ibyo akiri karahingura hari ibyo akiri karatekinika wa mukobwa ntukarongogwe n'umuntu afise amafaranga yuzuye kuri konti rongogwa n'umuntu afise iyerekwa ry'Imana muri we afise icyo yavuganye n'Imana hinge gato mwabakobwa mwe ntimuze mushobora kubaza umuhungu aje kubabaza ubwa mbere na mbere adakijijwe ntumuhe nimero yawe adakijijwe kwandikiye mu bloke block them gushika turi kumwe mwabakobwa mwakijijwe uwo mushobora kwemera kagira icyo avuze ubwa mbere na mbere nuko ari umwana w'Imana yakijijwe uko yoba ameze kose ashobora kuba yambara ishati ukamenga ahetse umwana ashobora kuba yambara ipantaro ukamengo ni kimono amaze gukina karate ivyo ntubishyire ku mutima rondera kumenya da inamana unyegezwe indani numviriza neza mwabakobwa ntimusure kubaza abahungu ngo urankunda ico si kibazo ciza mubaze ngo wavuganye iki n'Imana mubaze iyo ari karaza namwe mwabahungu ngo abakobwa babatumaranye uwo ari we wese umengo n'umuntu ari kariga kurasa hose murarasa ekonomiza amaminisho yanyu ubwa mbere na mbere banza umenye ko manza umenye icyo so wawe mu ijuru ariko aravuga menya icyo agushakako uviriza umunsi mbwira uwo twubakanye uwo munsi sinamubwiye ngo namubwiye ati mbiza jewe nitwa naka umwaka uyu nahuye n'Imana hanyuma tumaze guhura yambwiye ibi n'ibi jewe kurabona ndiko nza aha naha mu kumubwira namubwira ngo uriteguye woza kubaza Imana ko bibereye ko uza kumfasha igikorwa yampaye byari biri clair mwabahungu muja kuresha mutagira ama vision ari nete clair muri abana haro n'abatazi kuresha agaca agenda hari uwonzi yagiye abwira umukobwa ngo je ndi umwana wa Apostle Kevin SIBOMANA kugira juste amuterorize yumve ko nivyaje kumubwira twabivuganye ntiyarazi ko uwo muntu tuzinanye atane vura ntu umuntu uramuzi n'umwana wawe twose umwana wanje abandi bagaca baza bagatira imiduga bakayikota no abakobwa bubaka urugo ntibaraba ibintu kandi ngo ndabwire ko nta bakobwa bubaka urugo abubaka urugo n'abagore hinge gato ntimubinjane hinge ntimubinyibe mwabahungu reka kuraba akazuru reka kuraba akabiri k'inyuma reka kuraba ko afise forme y'icupa reka kuraba ko yicaye ku ipasi icyo mubwirizwa kuraba nyumviriza neza this is the protocol mwabahungu icyo mubwirizwa kuraba umuntu ashobora kuba ari umukobwa mbwa akaba ari umugore kuko rindira gatwika kuba intwara ubwiza bw'umukobwa buratandukanye n'ubwiza bw'umugore ndasubiyemo ubwiza bw'umukobwa buratandukanye n'ubwiza bw'umugore
ubwiza bw'umukobwa ntibwubaka urugo, mugabo ubwiza bw'umugore bwubaka urugo. Ubwiza bw'umukobwa ni Snapchat. Ubwiza bw'umukobwa ni statut. Ubwiza bw'umukobwa n'amapost. Ubwiza bw'umukobwa ni maquillage. Ubwiza bw'umukobwa ni pedicure manicure. Ubwiza bw'umukobwa is only ibintu bifatiye inyuma. Ariko ubwiza bw'umugore naho yoba ari umukobwa nukubaha Imana, nugucira bugufi Imana. Ubwiza bw'umugore ari we Rebeka nukuzanira ibitwenga twenge Isaka yabuze mama we wakunda. Ubwiza bw'umugore Rebeka nukuzana nyumviriza kwirugwa mu buzima. Urazi abahungu benshi harabo twakunze guharambwa umukobwa mukundiye iki, arambwira ngo niwe wenyene yashowe kunyemera ukondi. That's the beauty of a wife. Kuko nababwiye mwabakobwa ntimwihende, nta musi numwe umuhungu aba produit fini. Oya, ntimuzi ivyo batekeyemo barimo. Nico kituma abakino kintu kumva z'umwanya kuri verset 65 ndoma ndangize verset 65. Abaza wa muntu aturiya muntu ninde? Uriya muntu ninde agiye guhura natwe aza mu gahinga? Uwo muntu aramwishura ati ni databuja. Rebeka aca yabira umwitwikiro wiwe yitwikira mu maso. Urazo umuntu yari abonye ntiyari Aburahamu, yari Isaka. Nubwo yari akiri umuyabaga, umukozi wa Aburahamu ntiyamubonamo umwana, yamubonamo ubudatabuja, yamubonamo ubutegetsi, uburongozi. Urya ndabona nindaza aje guhura natwe. Aramubwira ati urya ni databuja. Ibyo turiko turakora byose ni kubera urya. Ako kanya birivuga ngo yarafise umwitwikiro acara wifuka. Murazi yo sinje sigura. Ubwiza bw'umugore nukutiyerekana mu maso ya bose, nukwihisha. Mwihishe barubura kigongwe, mwihishe bya bigabo by'ibidivorce, mwihishe murindire muze mufukugwe n'uwo mwagenewe. Iniyo protocol. Ubwiza bw'umukobwa ratandukanye n'ubwiza bw'umugore. Mwabahungu ntimukeneye abakobwa mujana mu rugo, mukeneye abagore mujana mu rugo. Umugore ni wa wundi aha agaciro iyerekwa riri mu buzima bw'iwawe wa muhungu. Ni wa wundi agukundira kubaha Imana, apana ahakora kontra ufise n'umudugu twara n'ukungene wambara. Sindiko muriko muranyumva. Mwabahungu namwe ntimujanwe n'ibitwara abandi. Oya, rindira babasabire, rindira babaronderere. Ubundi umuhungu ntabwizwa kwironderera, umuhungu baramuronderera. Uyu muntu Aburahamu atuma, ndarangije, ndamugiranye na muhemu yera, kuko yaramenye ko hari indahiro yarahiriye Aburahamu atazokwigera arengako. Icyo yakoze agiye yasenze isengesho aravuga ngo Mana ya databuja Aburahamu, ungirira ubuntu n'urukundo, abari wewe uza kumpa umugeni akwiriye umwana wiwe, sinze kurongorwa n'ivyifuzo byane canke amaso yanje, ariko uwo we uza kundongorako. Aca musaba ikimenyetso ati umukobwa. Mugani bavuga umukobwa avuga ngo umugore, ikintu kirantangaza. Umugore nza gusaba amazi akayampa atanze. Abakobwa reka kwishima. Uyo muntu uri kurasuzugura yakuramukije asa nabi, arashobora kuba ari wazokuranga. Nimbura umugore wubaha abantu bose, nurya atamuta neza umwubahe, nurya adasa neza umwubahe, ntuzi icyo ashobora kuba ku buzima bw'iwawe. Uyu yari umukozi, mugabo niwe yari afise urufunguruzo.
bwo kwinjiza Rebeka mu nzu kwa Aburahamu. Abo bantu muhura ntimubazi, muriko muranyumva? Ntimubazi, bubahe, bumvire. Raba kino kintu, asenze iryo sengesho abikora kwa kundi. Amusabye amazi ntiyamuhaye amazi, yaciye amuhera amazi n'ingamiya bagendanye. Raba kino kintu, harabavuze yuko ingamiya imwe kugira ngo ishobore guhaga amazi yateza kuba inyoye amaritiro 200. Ibaza ingamiya yari afise zose akaziha amazi, bisigura ngo Rebeka ntiyari umukobwa wo kureremba gusa, yari umukozi. Inge gatoye mwe muciyumvira yuko murindiriye abagabo bazobaha, muracara abakobwa ntimuri abagore. Kandi nta munsi n'umwe Imana yigera irongoza umwana wayo ku mukobwa imurongoza ku mugore. Nawe ugira icyo uzozana, nturindire ko bazo. Urazi gituma bafata nabi niyo bageze mu ngo, ni kubera yuko nyene atavale hajute babarazanye. Abara abantu gusa bo kwakira. Sheri dusohoke, nagomba ndabwira ikintu kimwe, ngoma ndabanyisha abana bo kumugwa n'abandi bose batugendeye. Nimbukira umukobwa witegura kubaka, gusaba bikuhanda antipatike. Kwa sheri amayinite yahetse, sheri ya mavuta asigaje isome nimwe. Sindababesha, umusezi nta gikundira gira. Nimbura umugore naho mwoba mukundana n'uwifise ntuzomubwira ico ukeneye, parce que ntaragushira mu rugo. Nabari we yibwiriza apana yo kwamurika ambwira ngo amayinite. Sheri ndakumbuye jare, ndakumbuye ururimi. Nico gituma hagera hano kwakoresha amakosa akaba atanga uvuba bagifise, kubera ko barazitakaje mukwama bariko barakira ataco bariko baratanga. Ariko umugore wandi nivyo n'umukobwa mwabo afise ubwiza bw'umugore, n'umuhungu aje kuza kumukora akamubwira ndashobora kugusoma, acamubwira ati ubu nyene soka mu buzima bwanje, suwe Imana yanteguriye. Yari umukobwa umwe aranyandikira arambwira po tusengere, umuhungu dukundana yansavye ngo turyamane, hama ndamwankiye acarambira akagiye kumpeba, none ndabigire gute? Ufise ubwiza bw'umugabo azokubaho umubiri wawe. Ufise ubwiza bw'umugabo umviriza azomenya neza ko utari umukobwa. Ikintu uyu mukozi wa Aburahamu yashitse amaze amajije ngo wa mukobwa uruwo kwande, ndakene kumenya iyo uva. Bamenye iyo muva ko murafise baso. Numva amenye yanyu mikiro kibanza. Ndangiza. Abajene mwavyumvise? Vyinjiye muce mufata ibimvuze mu biteranye ko nabijya baje kutuganira hajya, bizobafasha. Reka mvugane nabubatse. Bonti Imana guhezagire. Nimba warakijijwe, benshi bari ngaha bakuze bagize mu mariage batarakizwa. Swatu mwe yarakijijwe nterakije cyane bose ni bari bakijijwe. Ngabo uyu munsi warakijijwe. Wowe ufise umugabo atarakizwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo wihangane ntumuveko, umusengeri. Wewe wamaze kugira mariage ntiwari bwabimenye, bitoko turavuga ntavyo waruzi, ntucumwe bango ntimusangiye kwizera. Kuko biri ijambo ry'Imana imbwira ngo mwabagore mwe nigiki babwira yuko abagabo batazokwezwa ku bwanyu, ngo kuko n'abana muvyara nubwo badakijijwe mwagize iyo mariage uko kuri mutari bwakumenye, ngo abana banyu ntibaba ibivume ariko baba abamarayika. Bisiba ngo muyani majambo iyo horase wavyinjiye mutabizi hariho chance yuko ishobora gukira. Ico mubwiza gukora ntuvuge ngo igabo ngo kidakijwe ngo cama kinahira ko caburiwe n'imifuke. Hari ijambo ry'Imana rikubwira muri ya institution hariho protocole ibwira abagore kubaha abagabo babo. Iyo bavuze kubaha bariko baravuga kubacira bugufi, kubumvira, sivyo gusa kubagamburukira muri vyose.
mu bijanye n'ivyo byose abari karavuga hari ikindi kinyegejemo indani ngo mubereke canke mubaseduzishe singene ukivuga mu kirundi ndagitoye mubareheshe ingeso zanyu nziza. Agutuke ntucumwishura ngo warebaza ngo ndakijiwe nanje gusina ukwishura. Nimba warakijijwe niyagutuka ushira amazi mu kanwa. Muriko muranyumva? Murehereshe ingeso nziza. Musengere. Nako ndabwire yuko isengesho ntiribora. Washa gusenga imyaka myinshi mugabo Imana izotinda imukugomborera. Mwabagabo namuvise abagore batarakizwa. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo mubakunde. Kuko Kristo akunda ishengero akaryigura. Harimo ikijanye no kwigura. Harimo ijanye no kumwihebera. Nawe nyene wa mugabo rehesha umugore wa batarakizwa ingeso zawe nziza. Reka kumufata ko ari umupagani kuko murabana. Hari isezerano mwamaze kugira iki? Kugirana. Nukiri umwe uyu munsi muri babiri. Umurehesha ingeso zawe nziza. Naho uri umugabo umukunde, umwubahe, umunezereze, umusengere. Umugwanire intambara adashobora kwigwanira. Umutahure cyane cyane. Kuko igihe kimwe Imana izo kugira ubuntu imukuzanire nawe amenye Imana wamenye. Kuko hari ikintu kimwe nizera, nimba twarakijijwe agakiza kacu karandukira. Nimba twarakijijwe agakiza kacu kazobandukira. Bivuga ngo wizera umwami Yesu urakira be nabo mu nzu yawe bose. Nagoma mbwira umuntu hari muri kiro kibazo yakijijwe nubwo abavyeyi baba badakijijwe ntibazopfa bataramenya Imana. Niwaguma ku Mana yawe komeza ubasengera, komeza ubagwanira badashaka kwigwanira, komeza obera mu kirengero. Umusuma Imana izo batabara kubgawe. Agakiza karandukira. Hanyuma aba bana nabo uyu munsi bose bamenye Imana. Umvirize. Umutima w'umugore ntiwigera n'umunsi n'umwe uheza gukonkeriswa. Mwabagabo mwe ntimusubire kwihenda. Urukundo rurakoregwa. Ca bugufi nkuko Kristo yaciye bugufi. Akoze ibirenga bigishwa biwe. Abagore banyu mubanezereze uko mushobora kose. Raba kino kintu. Ni wagiranira imigendane myiza n'Imana, Imana izoguha ivyiyumviro. Mbabwira ikintu kimwe, nta kintu kiryoshe. Nta kintu kiryoshe nk'urugo rurimo amahoro. Nta kintu kiryoshe nk'urugo umupapa n'umumama bumvikana bagahana twatubizu twabona bonte yahanye na Erika mu minsi heze. Biraryoshe. Aba bana banje zayo ni sawa. Aba bana iyo uriko urababaza mu yaratundo dukina bakabaza zayo n'uwande acavuga umukunda cyane. Iyo babajije ngo mama zaza n'uwande bose baca bishura abana mama zaza n'uwa papa zaza. Kujo niyo shitse nkamuyambira barabona urukundo rwa rurimo aba bana baca bagira none ubwana ucona bugiye bugaca busohoka hanze. Hata nta winjiramwo. Ni babiri badatana mu ndagano. Numva amene yanyu. Umunsi umwe ari ikintu tutumvikanye ko na madamu hama biramubabaza acararira. Arize umwana aramubona. Acagenda amaza mama ninda kurijije. Bari yashaka kwimubwira. Ngaba cansanga nari mu bitirotiro. Atansanga mu cumba aramfukura. Papa ni wowe urijije mama? Hindamenje. Cyane muaza ari karariye sina nayibonye kare karariye umva caje kurira muri saro je ngiri mu cumba. Nacengena nti ndakwinginze mbabarira. Sinahaye agaciro ivyo wari kurambwira ko petete nikunze ndarushe naryamye bukeye. Urumva ariko mbabarira. Navuze Mana iki kintu sinzesore kukibona n'umunsi n'umwe. Abana ko babona umubabaro notera mama wabo. Babajije ikibazo ati none mu rugo vyama byose ari sawa ntivyama ari sawa. Oya. Ntivyama ari sawa. Mugabe kiryoshe iyo mubakiye ku Mana. Nta bintu vy'akadada. Bya bintu by'ubujuife bidashobotse ngo nabagamba bo mu Burundi. Ivyo bintu bigizo gusendwa.
nta mugabo iki umugabo yahishuriwe Kristo akora ibishoboka byose kugira ngo arekipere umutima w'umugore wiwe. Okay, mbabwira ikintu kimwe ni kuneza yacu. Hari ikintu kimazo twagiye umunsi umwe kwa Rojanti. Mama regera avyibuka. Hari umuntu yari yagwaye mu mutwe. Hamatsaraza singe naje gucokoza umukobwa twajanye muri iyo timu y'abantu twajanye kuri abantu bo kwa Rojanti. Mugabo atarigarura ngo yo ngo nagoma nkora ibidakogwa. Ataravuga ngo aba ni isoko tuvoma mu buzima. Uwo musazi niko yavuze. Atavuga ngo utoba isoko ukavoma ibirohe. Byavuzwe n'umuntu byagoranye mu mutwe. Aba bantu kazi mwaba papa muri ngaho amarira yabo ashikira Imana vuba kuruta amarira yiwawe, kuko birivuga ngo ni vyaremwe vy'intege. Simvuze uyu munsi harabagabo bariko bararizwa n'abagore nabo turabafise ubu. Mwabagore muri ko murariza abagabo, erega n'abagabo uyu munsi bagowe. Mwemweruka ivya kera abagore aribo bomoka, uyu munsi abagabo baromoka kubera abagore. Kandi umviriza si bishasha, Bibiri ivuga ngo hakubana n'umugore w'ingare wofuma uba hanze mu bugaragwa, uravyumva ukomoka ku neza yawe. Muri ko muranyumva? Ndangiza tugomba dusenga Imana, tugomba tubwira Imana Yesu ashimwe, tugomba tubwira Imana. Uyu munsi ibintu byarononekaye mu ngo. Uyu munsi abantu ntibakiza urukundo icarico. Uyu munsi urukundo bagwigishwa n'isi. Urukundo si stati mumbabarire. Urukundo umviriza si haraka nigeze kuraba Bollywood murayizi shene yo mu Buhindi. Abahindi ikintu cyose bagikora mu kuririmba, bakunda bararirimba, banka bararimba, ikintu cyose ni kuririmba. Niya abwira umukobwa akamukunda amubwira amanje kumuririmbira akamuha, uravyumva? Hamara sinzi waravye izo filme asaragenda abona umukobwa atora buka aragenda atangura kumurimba, umukobwa yaramwabije ikofe. Baca baravuga yuko ubuzima buri heyere si ubuzima bwa Bollywood na Hollywood. Oya sivyo, ntugakora ibintu ngo banaka ngo bakora ibi. Kandi nyumviriza mwabagore namwe mureke kugora abagabo banyu babakorere ibintu. Umviriza nimba mushaka ko bakora ibyo muri kumurabona abandi bari kwara bakora, abantu ntituri bamwe. Bimusengere Imana bimushoboze, mureke kubagora. Nkunda ati sinagukunda cyangwa nunterura hamwe to bagushobora nawe, hamwe yo bagwanya umugongo naho. Nyumviriza ubwiza bw'umugore sama caprice, amakaprice n'ubwiza bw'abakobwa. Show me that you love me. Hey babe, show me that iki bijya bakwereka, bijya n'ivyo kugira iki kugukwakwanya, kukujaniranya. Nico gituma biha umwanya ugukunda uzomubona. Yesu ashimwe. Turashaka gusenga Imana. Nukuri ngoma ndabasengera isengesho, bari basabye isengesho ngoma cenongera ko irindi. Ngoma mbwira Imana umuntu wese yabaye ngaha muri kino kibanza, Imana imusaze ko ubuntu bugiye kumutuma igihe agiye guhitamwe atazohusha, atazokwigera yihenda. Abo vyari bimaze ko bimeze nabi kuko amaze kubana, Imana yongera isuka kandi karyo. Uwo mugabo Imana imworosha umutima, uwo mugore Imana imusukemo ku bantu guca bugufi. Imana yacu irashoboye kubidukorera. Hallelujah. 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 Bene data, nimugasuzugure isengesho mu guhitamo. Nimugasuzugure icyerekezo cy'Imana mu guhitamo kwanyu. Ubuzima bwanyu buhagaze ngaho. Hanuwo Imana ishobora kukwima ibona ko mutazomarana umwanya munini. Ati nivyo bashobora kubana kandi bakundana. Mugabo urukundo rwabo umugabo azogenda hakiri kare, umuntu asigarana umubabaro. Imana ikabikurinda. Tureke Imana iturongore, sivyo? Abakobwa muri ngaha mucika abagore,
abahungu muri ngaha mucike abagabo mutarise ibiganza byanyu. Iyo nihweje ubwiza bwawe ndatangarira bahiro cawe ndatangarira ukwera kwawe nkarengerwa n'ivyiza kora. Iyo nihweje twese, iyo nihweje ubwiza ndatangazwa n'icubahiro cawe. ngatangarira ukwera kuri mana yacu ibimbamwo ibi ture ibi ikuje meza twese hamwe turavizera n'amajuru arabizi kuri mana uzokwamamana 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 uzokwamurimana uzokwama uzokwamamana uzokwamamana uzokwamurimana uzokwama uzokwamamana uzokwamamana uzokwamurimana uzokwama. Hallelujah mana, hallelujah mana, hallelujah mana, hallelujah. Hosiana mana, Hosiana mana, Hosianurimana, Hosiana uzokwamamana, uzokwamamana, uzokwamurimana, uzokwama muri bibihe uzokwamamana mumaswa yacu uzokwamamana uzokwamurimana uzokwama amashimase posatarabakate robasandarabose kerebaya soda maratova rehezo kia
beza rabakonda rarabose beza rabakonde babasete. Sinkekeranya urukundo rw'Imana ruri hano, sinkekeranya mpemu yera ari hano, sinkekeranya ubushobozi bw'isumba byose buri hano, sinkekeranya uburinzi bw'Imana buri hano. Mpemu yera afata umuntu wese ari muri kino kibanza, arazi igikenewe kuri Isaka, arazi igikenewe kuri Rebeka, arazi igikenewe ku muntu wese ari muri kino kibanza. Mpemu w'Imana naho twamusigira, twogerageza guhungira mu ijuru niyari, twozi kuzimu ko akwiye gushikayo, nta namwe twoshobora kumuhungira. Nicyo gituma turaseze Mana, umwe dusengera ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu, hatanguye kudusengera twe turi ngaha. Niwe ashobora kudutahuza. Abubaka ingene babwirizwa kubaka urugo rwiza, abagabo ingene bakunda abagore babo, abagore ingene bakubaha abagabo babo, imisore n'inkumi bari ngaha ingene batokwihenda, ingene batozimira, ingene batokwishushanya n'ivy'iki gihe. Mpemu yera kenyeza umuntu wese ari muri ko kibanza, kenyeza umumama n'upapa bari hano, basukira urukundo rushasha, basukira urukundo nka vino shasha mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Kenyeza umukobwa n'umuhungu bari ngaha, batahuse ubugombe bwa mu rugo mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire umuntu n'umwe yaje muri kino kibanza azokwihenda muri shuwayi wiwe. Bahe gutuza, bahe kwihangana, bahe kurindira, bahe ubwenge, bahe amaso kubona ibinyegezwa mu ijima, batawuca ugombesha ubuzima bwabo. Saba agasere gatoya. Icyo Satani cyose yari yateguye ku buzima bw'umuntu ari muri kino kibanza gisambuke mu izina rya Yesu. Inama zose zakozwe kutogira urugo rwiza, izo zose zisambuke mu izina rya Yesu. Ubuntu budushoboza kubaho mu rugo rwiza ruheze icyubahiro Imana, butuwe ko twese muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Imana irongora umuntu wese ari hano hantu, mpemu Imana amwigishe vya bindi biri mu mutima w'Imana, mubihabwe mu izina rya Yesu Kristo, maze mugende mukora ivy'Imana igomba heza ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Abinjiye mu mahorasiyo Imana itarimwo, mpemu Imana bashoboze kudekonekta, mpemu Imana bashoboze kuzivamwa. Birashobora kubabaza, birashobora kuriza, ariko nivyo bibereye, nivyo bikwiriye, abashoboze mu izina rya Yesu. Ikitagira impamvu nimwe y'Imana mu buzima bwanyu, icyo ndacishe mu izina rya Yesu. Icyo ndagitandukanije nawe mu izina rya Yesu. Icyo nagitereye kure yawe mu izina rya Yesu. Ntuzokwigera wihenda, ntuzokwigera uca mu nzira itariyo, ntuzohura n'utariwo. Icyo cyose Satani yateguriye kukononesha gisambuke mu izina rya Yesu. Ababaye mu mahorasiyo yabrishije imitima yabo, yakomerekeje imitima yabo, uyu munsi batumva biteguye kwakira igikorwa Imana yokorera ubuzima bwabo. Abantu mpemu w'Imana basomore, abantu mpemu w'Imana bavure, abantu mpemu w'Imana bombore, abantu mpemu w'Imana bakize mu izina rya Yesu Kristo. Haracyariho akandi karyo kandi, haracyariho akandi karyo kandi ko gukundwa, haracyariho akandi karyo kandi ko kubahwa, haracyariho akandi karyo kandi ko kugirirwa neza. Muvyakire mu izina rya Yesu Kristo. Ivy'Imana yabateguriye vyose kuvyerekeranye n'urugo rwiza ngaha muri nosi, atana kimwe kivuyemo, bibaherekeze, bibabeko, bibane namwe imisi yanyu yose y'ukubaho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubona uragiye kugira urugo rwiza,
ndakubona ugiye guhuzwa n'Imana uwo mubwirizwa kubana. Ndakubona ugiye gukora mariage yubahisha Imana. Ndakubona Imana ikunezereza igutwenza. Umviriza, Isaka bisobanura ngo uhora harantwengeje. Kandi na Rebeka nabyo bisigura ngo ibitwenga twenge. Imana iguhuze n'ivyawe mu izina rya Yesu. Imana iguhuze n'ivyo musangiye destiny mu izina rya Yesu. Hallelujah. Vuga ngo sizokwihenda. Vuga uti sizokwihenda. Sizokwihenda. Sizokubita ifusi nguhusha. Sizokwirukana nk'utazi yaza. Ivy'Imana nteguriye vyose nivyo bigiye gushika umugabane wanje, nivyo ngiye kugenderamwo. Amashimwe ku mwami w'abantu. Hallelujah. Amen. Ubiriza turabasezeraniye ibikorane be nibi tuzobikora byinshi kandi bigwiriye. Kuko ishengero ry'Imana mu gihe cy'iherezo si ishengero riri statique, ni ishengero riri dynamique. Ni ishengero cyagumana. Uravyumva ivy'idini vya Muhemu Imana aduha kwinova, aduha ivyumviro bishasha no gukora ibintu bitamenyerewe gukorwa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana ibahezege cyane. Ubuntu bw'Imana babeko. Umunezero w'Imana waherekeze. Mujana umugisha w'Imana turarangije mu izina rya Yesu.